Tubashimire mwebwe mudahengeshanya gukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwe ikaze rero muri kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Uyu munsi ndabafitiye ikiganiro kigaruka kuri visa ya Amerika. Ikintu citwa green card ndazi hariho abantu benshi usanga bakizi n'abandi usanga batakizi. Rero uyu munsi amakuru ariko aravugwa kuri rino genekerezo ry'uno munsi muri kuno kwezi kuno munsi uno mwaka wa 2026. Uyu munsi nabateguriye amakuru agaruka kuri visa lottery, kuri green card lottery DV 2027. Muti uyu munsi utuzaniye ayo makuru utubwira bishasha bimeze gute. Muti mbega uyu munsi gwero no munsi hoba hageze kwiyandikisha kugira ngo twimukire muri Amerika, tugende twibere muri Amerika. Ndazi yuko abantu benshi bibaza yuko ubuzima bwo muri Amerika bwoba bumeze neza, ariko habe namba amahanga n'amahanga, makungu n'amakungu, umwana yarira nyina niyumve, urumva abantu ko arahandi hantu. Ego biratandukanye ni wacu, biratandukanye na hano muri Afrika, kuko hoho nakazi uronse akariko kose ugahembegwa mu gahera gatubutse mu kadolari, ariko ugiye kuraba ubuzima nabwo abantu benshi babayemo meme n'imvukira, hari haba homeless, usanga hari abantu bo mwibarabara, tubona yuko ari hatara. Ariko mu gihe uba wavuye mu gihugu c'u Burundi ukavuga uti je ndagiye muri Amerika, ndibaza ivyo gufyina bica bihagarara, kuko n'abavukiye ibujumbura usanga badakora, bagiye akenshi muri ivyo bihugu hari igihe usanga byagenze neza, bashoboye kwitunganya, ugasanga baravuyemwo ikintu. Rero uyu munsi ndabafitiye ayo makuru, ariko ukaburi mushasha, ukabari ukibona runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze mu kugira subscribe kugira ngo wiyunge natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media, kugira ngo uzohore ubana natwe imisi yose. Uraza no kugira like ikiganiro niyo ca kuryohera, uze no kugira commentaire, dushiremo aga commentaire. Ushobora kuba ufise n'ayandi makuru twebwe tutaza kuvuga hano yerekeye ibi bya green card, hanyuma uyadusangize muri commentaire. Kandi rero uze gupartage na kino kiganiro gishikira abarundi benshi, gishikira bumva runo rurimi, bagerageza ayo mahirwe yo kuhabwa ubwene gihugu muri Amerika bibereye mu gihugu c'u Burundi. Rero reka tumira amateka toya nshenza ndababwire amakuru hano ndiko ndasoma nabateguriye ajanye na green card lottery DV 2027. Turasubiye kubaramutsa, sangwe ikaze rero mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko nayemeje kubibabwira, uyu munsi ngoma ndabazanire ano makuru, ibintu bikenewe na cyane kugira ngo ushobore guparticipa mu kwiyandikisha kubijanye n'ibi bya green card. Rero ikintu ca mbere, umuntu wese azosaba green card lottery ategerezwa kuba afise passport ikiri nzima. Nukuvuga wewe nimba ukeneye kuzokwa applyinga ijya green card, guhabwa visa yo kuja kuba muri Amerika, utegerezwa kuzoba ufise passport. Nukuvuga passport, apana passport yaramaze kuba expire. Passport mu Burundi imara imyaka 10. Nukuvuga ufise passport yo guhera ku mwaka, guhera ukiyironse gushika ku myaka 10. Nukuvuga imaze kurenza imyaka 10 iyo ntiyemewe. Rero Nimba wipfuza kwa applyinga kugira ngo ushobore kugenda, ushobore kugira ayo mahirwe, utogwe mu bantu bashobora kuja kuba muri Amerika, utegerezwa kuba ufise passport ikiri nzima, passport itaraba expire. Vuga ati none we kuri kuratubwira amakuru kaba wijyamiye muri Kenya, we ntukeneye kugenda. Je ndamaze kwa applyinga nk'incuro nka 4, gusa amahirwe sindayaronka, ariko n'ubu nzokwa applyinga kuko tuguma tugomba kugira n'ubundi bwene gihugu, ko ubibereye umunyamerika ukongera ukaba umurundi,
biraryoshe cyane. Uyu munsi ndi muri Kenya mugabo ndi umurundi, mfise passport y'u Burundi, mfise karanga muntu y'u Burundi, nta bwene gihugu muri Kenya afise. Uzi yuko bagomba no kutwirukana, urumva nibereye mu Burundi. Mugabo mu gihe uba waragiye nko muri Amerika, wagiye ni green card, ufise ubwene gihugu muri Amerika, ufise n'ubwene gihugu mu gihugu cy'u Burundi. Murumva yuko ari ibintu biryoshe cyane. Kandi rero hano baravuga ati azosabwa no gushiramwo scan y'urupapuro rwa passport, ni scan y'urupapuro rwa passport ruriko amazina n'ifoto yiwe. Ivyo rero navyo tukaba turiko tubikesha Fragomen ni ikinyamakuru nashoboye kwandika abino onya. Urumva yuko jewe na jewe nza ndazunura utuntu twinshi, nkurikirana ibinyamakuru bitandukanye nk'urubuga rwa Fragomen. Urumva ko ari urubuga ruza ruratanga amakuru amwe ya hariya na hariya. Rero aya makuru twayakesheje ubwo rubuga. Hari amafaranga yo kwiyandikisha asabwa. Murazi yuko twahora twiyandikisha ku buntu, ariko ubunye mu kwiyandikisha tuzobanza akuriha, ariko ntabwo ari amafaranga avunye cyane ku buryo yaho utoshobora kubikora. Igihe wahora utanga nk'ibihumbi 5 kugira uri mu Burundi bakwandike wa applying canke ukavyiapplyingira, ariko ubunye mu kwiyandikisha usabwe kuzoriha $1 igihe uriko uruzuza dossier ya DV Rotary. Murumva yuko ubunye nivyasubira kugira uzotanga $1 kugira ngo ushobore kugirane ushobore kwa applyinga visa Rotary. Aya mafaranga yaje kugira bagabanye ubusuma no kwiyandikisha inshuro nyinshi. Bitukaca tubikesha National Review, nibo bashoboye kwandika bino onye. Murumva yuko bagomba kugabanya ubusuma. Kera hariho ubusuma wasanga barayandikishije barakoza amanyanga, ariko ngo no munsi ngo bagomba ngo kugabanya ububire kugira ngo ushobore kwigira kwibera muri Amerika. Okay, ikindi naco bavuga ati iyandikisha rya DV Rotary 2027 ntiryari ibwatangure. Murumva yuko bitaratangura. Leta ya Amerika yaratevye gufungura ikwiyandikisha kubera izi impinduka anshasha. Murumva yuko leta ya Amerika yatevye gatoya kubera bariko barahinyanyura zino mpinduka anshasha kugira ngo bazoze ibintu byose byamaze gutungana. Kugeza ubu amatariki inyayo yo kwiyandikisha ntaramenyekana. Ibi navyo tugaca tubikesha ikinyamakuru Voyage. Urumva ko hari ibinyamakuru byinshi mwebwe mutazi tuguma turondeza. Ufise inyabwonko hano gafita telefone cugumuza urarondeza ibintu byaya nari mugabo ni mu gihe wewe uri mu content creator kame. Content creator baraza bararonderera abantu babakurikirana kugira ngo bagirene, kugira ngo baze barabaha ibintu bishushe, baze barabaha ibintu bishashe. Iki rero ni kinyamakuru citwa Voyage nditse ibi inye narimereje kuvuga kugeza ubu, kimenyesha aho kugeza ubu atamatariki yo kwiyandikisha aramenyekana, ntibarayashira hanze. Leta ya Amerika yaratevye gutanga ubwo ruhusha kugira ngo tutangure twa applying tugende kuza turaba kwibera abanyamerika. Sanga psikologe n'umuntu wa Amerika gasanga nyene ucubibona na mu diaspora yuzuye man. Ariko rero reka tubandanye nibi bikurikira. Ku Barundi bashaka gusaba nimba ushaka kuzogerageza amahirwe ya green card, tegura passport. Tegure passport no munsi kugira ngo antuka nta myaka 10 zohera utariko uragirana. Tegura passport kugira ngo ushobore kuzogenda wa applying green card. Hanyuma tegura ifoto ikurikije amabwirizwa ya DV Rotary. Aho ugiye mu masibere canke hajyano bajya abantu basanzwe bafotora baca bakubwira ukuntu ushobora wifotoza. Mengo wifotoza nyene amatwa aboneka, kwifotoza nyene ukuri uri original, pana gushiramwe snap canke ngo hengetse ngo ugiye kugira iby'abastar byo no. Noneho muzoca mugenda aho bafotora, kuko sizi dufotoza amatelefone hanyuma
ugasanga nta na quality zifise, uzogenda aho bafotora hanyuma bagufotore kuko bo basanzwe babimenyereye barabizi. Okay, hanyuma murindire itangazo ryemewe rya leta ya Amerika. Zorindire itangazo umunsi mwumvise mufise passport, mufise niyo foto, muzoce mugenda applying kugira ngo mugerageze ayo mahigwe yo kuja kwibera umunyamerika. Hanyuma ntukizere abantu bavuga ko iyandikishwa ryatanguye ubu kuko ntirirafungurwa ku mugaragaro. Ibyo rero tuca tubikeshwa na tukabikesha ambassade des États-Unis. Urumva yuko utegura passport ni foto, hanyuma urindira itangazo rya leta ya Amerika, hanyuma ntuze wumvirize abantu baguhenda ngo byatanguye kandi bitaratangura. Byiza nuko muzoguma mukurikirana abantu bizewe mukurikirane n'ibinyamakuru byizewe kugira ngo muzoshobore kugenda mu applying ibintu bimeze neza. Vyerekeye rero abarundi, igihugu c'u Burundi kirabandanya kuba mu bihugu vyemerewe gusaba green card lottery. Iki rero akaba ari ikinyamakuru ca USA Gov canke Gov cyashoboye kuvyandika. Murumva yuko namwe bw'abarundi muri mu gihugu c'u Burundi mwemerewe kuzokwa applying green card 2027. Rero ni murindira itangazo rya Amerika murabe ukuntu bizogenda, hanyuma namwe muzoshobore kwa applying. Rero ikiganiro reka tukigarukirize ngaha. Ivyo nivyo nari nabateguriye hanini ibisabwa kugira ngo muzoshobore kwa applying green card. Rero psychologue ndabasezeye naho ubutaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Merci beaucoup.